Ikintu uvuga Kirikou jeje nyene amaze gukora featuring menshi sivyo nje tumana ibintu simple umuririmbyi kumuririmbyi ukora collabo ni ibintu simple Kirikou no muririmbyi akora neza no muririmbyi nko muri mwaka fama ari maririmbyi bakoze cyane sivyo ikindi kintu ca mbere no vuga kuva nkitangura kuririmba nabona amakomantere y'abana bakunda kumbwira Kobra kwa na Kirikou umva la majorité abantu benshi bakunda kumbwira Kirikou yani umva nanje nashikanye kuco bari bashaka kumora kandi kiri ku mutima wanje Nyoka. What's up guys? It's your boy and the MC, the ninja #1. Ndi kumwe na wait and see mukugira tumumenye reka tubanze tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cha gica Miss Yoze kuri Ndaho TV. Turi kumwe na wa mwigeme wa abikora bien sana yagarutse bagarutse ari generation abana bakiri bato umukobwa umuhungu ninde nande wait and see kugira umenye turi kumwe no munsi ha mumenye byinshi kuri we umenye n'igikorwa yaraya soho yashize ku mugaragaro igikorwa ni ciza cyane amasana meza cyane mbe yagikoranye nande kumana natwe remember subscribe welcome ndakora mukije sister Ibon cyane imenyekanishe hari yubikishije mu gahogo maisha twende na maisha kidogo maisha ni kupanda na kushuka kuna kupata na kukosa bado natafuta sijachoka one day nitafarijik nimezaliwa mtaa kila kona ni msoto kupata kukosa ni changamoto vizuri ninavyoona ndoto vibaya ni joto riziki ipo kulia mimi nipo kushoto turi kumwe nande Big Kobra big mamba big snack bad for rap machine subiriramo numve neza Big Kobra big mamba big snack bad for rap machine ndumvisemo Big Kobra, Snake, Black, Mamba, izo ni inzoka n'amazina y'inzoka gusa. Why Konda? Lama. Kabisa. Tatu wa sasa mama. Tawatiwe nyinyi wote. Bugi inzoka kuri wewe siguye iki? Inzoka Kobra. Kanegere kure kwanza umbwire why uri inzoka wewe uno munsi. Muri umwe ndi inzoka. Nyoka. Kabisa. Ariko kuno mwana inzoka ifise umutima mwiza ntakiza kungira ko jewe. Jewe. Ni inzoka y'Imana ifise umutima mwiza ikundana. Yes. Big Kobra. Avake dushika neza na neza ku kikogo warayushize ahabona ushize ku mugaragaro n'igikorwa cyiza cyane kandi tutoreka gukengurwa ariko ikatubahe dusubira inyuma gatoya Big Kobra numwe mu bigemekazi bariko baraza neza bari ku mwanya bariko barakora bimwe bishimishije cyane support uri kwikura hehe sister Kintu ca mbere ndashimira umuntu wese agita ashoboye ku muziki wanje ndashimira umuntu wese afasha ku muziki wanje cyambere na mbere ndafise umuntu afasha yitwa JJ merci beaucoup ko murase umutima wisangije ko umuntu kwemera kugufasha ni ibintu bitoroshe cyane vraiment ndashimira umuntu wese aba journalist aba fans bandi umuntu wese merci beaucoup aho nyene haba hari abantu baruta abandi kumbure mu buryo bwo gukora no gufasha umuntu abantu babiri uvana gushira imbere twumvisemo JJ witwa JJ undi wa kabiri nawo tokwibagira gushira imbere y'abandi ninde undi wa kabiri nanu bose bafasha merci beaucoup uno munsi Big Kobra indoto yarafise niyagifise gushika kuri no mwanya indoto nari ifise nirahinduka umva muraga indoto agasenga Imana ikashobora kubimushikana imbere ego vraiment indoto nirahinduka niyindi nyene ni Big Kobra tubona mu kandi kaluku kuri no mwanya nta kiyo kiri imbere yawe nije ndikiyo cyawe ku ruhande rwawe urusiri kutesa mu mutwe Mimi niko nyoka sinajua tena we ni nyoka mimi nyoka mbaya kabisa ariko nimwe mu manyoka ishobora kubiri yankupre muri kino gihe why inzoka isigaye jankupe ankupre nande turamumenya kuko niwe tuza kububaza nawe nzo muntu ngira sina wende tra nimwe mu makuru ariko aravugwa ko generation zashize igikorwa hamwe zisanzwe zikundana zitesa zibikora bien Bro, ubwo n'ububeshye ndakubaje nk'umunje nkoranye collabo nawe kufa kuba tukundana oya gusa ni kuja hamwe tukakora ikintu mugabo sivuga ngo turakundana yaha ni turabarimbye twese sivyo kora collabo ni ibintu bisanzwe cyane ni nko nogira collabo na Miss Erika umuntu wari we wese yego ni muntu mbere yuko nashaka gutanga umuco kumbure ku bafani bawe ku bafani bo ba kabiri gatanindwi bamenye neza ko ko babona generation bakabati yatuntu twarimo ashaka kumvira ati ahantu kwere hari ikintu ariko murumvise ko atanze umuco nta kintu kimwe kirimo apare yo gukora akazi ni collaboration muri rusange Big Kobra guhura na Kirikou bwa mbere
avake kuvuga rya jambo ati shaka dukorana igikorwa guhura nawe ubwa mbere umunsi wa mbere mwahuye muvugana ikintu nyabaki umunsi wa mbere twari muri studio ngiye ko indimbo yanje ya mbere indimbo yanje ya mbere nako yeme Band Boy no twahuye ego no umunsi wa mbere kubera iki wiyumviye gukora ubwa mbere muri Band Boy igituma niyumviye gukora ubwa mbere muri Band Boy tambe ndabishimira manager wanje sivyo yamfashije arambwira turagera turakora gukora muri Band Boy vanje nako kenshi mu kwandika indirimbo ndavuga indimo shaka umuntu nuya inkorere sivyo ivanye n'uburyo mbafise muri uwo mwanya nico gituma nakoze muri Band Boy uno munsi uriyongera muri Band Boy ariko ucugendayo uri umumesha nk'ukuri Inzoka ucugenda gukorera indirimbo no gukorera amasanamu ndetse no gukorana n'umwe mu baririmbyi kandi bariko barakora neza cyane byarakoroheye ku muronka Kirikou ndashima byaranyoroheye kubera nivyangoye vraiment byaranyoroheye ndagishima ndashima manager wa Kirikou ndashima cyane manager wanje barumvikanye turakora ego ku ruhande rwawe nta jambo nari mwigeze ushiramwo havuganye management zanyu muri rusange ego mugamu ko management ivugana hanza kuvugana abasani kwanza umunsi wa mbere ijambo wakoresheje mu kumumotiva Kirikou yumve yoryoherwa gukorana nawe n'ijyaye nimba atari banga ikintu mvuga Kirikou si jeje nyene amaze na featuring menshi sivyo nje itumana ibintu simple umuririmbyi ukora collabo ni ibintu simple featuring ni ibintu simple kuvuga ngo ni ikintu cyamumotive n'itaye Nachonti uno munsi ashaka kwibaza ati kumbure Kirikou yamwemereye byoroshye kubera ari umudemu agastomi keza siko biri Kirikou ashaka kwemera mu management kan ikintu kuvuga gute sininja mu management yabo sinzije bakorana muga ikintu uvuga gutya sije ngoranye featuring nawe hayo featuring ko gukora n'umuririmbyi w'umuhungu kandi barayikoze bien indimbo nziza warayibonye nari kuvuga nawe yamwemereye ko ari umusto n'umuhungu gusa ni collabo tu y'abasani bisanzwe ego indoto Big Kobra yarafise amaze kuyishika ko ibice bingahe kwijana kugeza kuri uno mwanya ndashima indoto nari ifise ndiko ndayikwiraza biko birakunda nyene buke imbere ndibaza bizoba byakunze cyane inyuma ya maisha hari hasohotse indirimbo bega itobote Gimme ijya ndirimbo harakantu nabonye karatuma mbona umengo no munsi ariko banza wikore mu gahogo kuri ijya song kugira ace ndakazana neza swagiye ariko ndagushaka kumwe ndakuzi nk'inzoka nakakibabonye narakabonye ndakazana umaze kwikora mu gahogo kugira bumve akantu na kwako nimedata kabisa kama kanisa anze shamisa na hingoma si kwasa wala salisane mwanda kunisa nishakiri kirori nishakiri kirori nishakiri kirori ananado jeti like a potato ni mango avocado ongeza madoido Kobra I like niko yitwa I like iraje ku ruhande rwa twebwe tumaze kuyikurikirana nimwe mu masonge meza inspiration yavuye he inspiration yavuye kuri Jonyene muri ndirimbo na mbere kiravuga like indirimbo y'urukundo ko la majorité abantu benshi sivyo basi urukundo ni mana yaduha urukundo mana tubwiye dukundane ko twese turi abantu niho yavuye inspiration Kirikou yongereye muri ijya ndirimbo ico yongeje muca ibitatu yongereje mu n'ivyaha verse wiwe nta idea iva kwa mwenye ndirimbo iyo ni sokraje na Kirikou ariko bamaze kuvuga iva kwa mwenye ndirimbo ntaco ashaka kuba ari idea ave kuri na Kirikou canke jeje nyene mugabo ni sokraje we na Kirikou inyambaro narabonye mu inyambaro ishobora kuba z'abadanseuse bambaye ibintu bisa na Kirikou yarambaye ibisane byabo ijya style yabonetse gute yaraboroye kuronka yatworeye kuronka mwayumviriye gute ko ishobora kuzitesa ukuntu iyo uheje ko indimbo yawe ashaka kuvuga video yanje shaka zo kwambara uko indimbo zose ukuntu nico gituma twambaye kujya urakekeranya ko indirimbo bisa neza
bavuga gutya ushimwa n'abandi mugabo nje ndiyemera mbizi ndimbisa neza mba nkeneye kumva na commentaire y'abantu ngene indimbo bayifashe kugeza ko n'umwe ya commentaire umaze kuronka zihagaze gute Vema gushaka kuri no mwanya ndaryohewe cyane commentaire ndonka maze kuronka kuva ejo mwijoro ni nziza cyane sivyo naryohewe ngene abantu bayakire n'ubu mbona message ambwende mbaye ni nziza uburyo wakoresheje uriteze kubugarukana bwose ko bungana cyangwa kuburenzaho ndavyiteze nubwo ntayaronka ubu ndashaka kuyaronka imbere mugabo ndavyiteze inzira uri kurakora inzira uri uragura kugira uciye muronke uburyo wasohoye wongere unaburenze ko n'inzira nyabaki hari inzira nyinshi mugabo nko nakubwiye jewe muko ikintu mbanzi cyo ndiko ndakora n'igiki sivyo nico gituma nkora ikintu mvuga iki kintu kizoshikana naha intaya niki nubwo ntoronka interne nyinshi mugabo abantu bakaba byabashikiriye ko nari ndavyo nshaka icyumviro cyo gukorana Kirikou idea yavuye kuki washimye iki kuri Kirikou kugira bari mukorana muri nimvye akora neza n'umurimvyi nko muri umwaka vraiment ari marimvyi bakoze cyane sivyo ari nko muri bangahe urabye wewe aya sinovugisha mugabo nimba ari mu bangahe njye secret wanje n'amafise ikindi kintu ca mbere novuga kuva nkitangura kuririmba nabona amakomantere y'abana bakunda kumbwira Kobra kwa na Kirikou Kobra kwa na Kirikou umva la majorité abantu benshi bakunda kumbwira Kirikou numva nanje nashikanye kuco bari bashaka ko nkora kandi kiri ku mutima wanje yes ni kuvuga ko commentaire z'abantu nivyo bagusaba biri mu vyatumye wiyumvira gukorana nawe byose birimwo n'ubushake bw'iwanje nuko nashaka indimbo yanje imera byose birimo umuntu kenshi agira indoto ushaka kuba ufise indoto yo gukorana uwundi ubona ko bitanse cyangwa bitakugoye cyane wokorana nawe akurikira Kirikou ninde nimba atari banga muri uwo mwaka mutona amakolabo menshi yanje muje yabona sino yavuga ubu mugabo ari amakolabo muzobona muri mwaka ego Kirikou yakiriye gute igikorwa kimaze kuja habona yacakiriye neza vraiment yacakiriye bien mu misi mwamaranye na Kirikou muri ko murategura indirimbo audio na video imisi yose mwabironde kuko ni ibintu bitarondega umunsi umwe ikintu kimwe wabonye kuri Kirikou kirakuryohera kurusha ikindi ni cyaha Kirikou no murimvyi yitanga kandi murimvyi ameze neza tahura umuntu kandi no murimvyi bavuga yuko ibintu byinshi tunabonye kuri we mugabo sinoshaka kubivuga mbwa ikintu bavuga tu ndamushimira n'umurimbyi ameze bien cyane ariko ashobora kuba hari n'akanenge wabonye kuri we kumva uno munsi ugasireka ndakavuga kugira ntazogasubire n'akahako kanenge nitwamanye umwanya munini muri ico gihe kuko umuntu ashaka kumubona comportement ngaho nshobora ngo nizo ziwe misi yose sivyo kinavuga nakanenge muri umwanya namubonyemwo kubera nitwamana hafi cyane ubundi ho abamana hafi nibo menya kanenge kiwe ubundi nje nakonomenya indirimbo irangira umutwaye aboshwe asa nugiye mu ibohero canka asa nuwambitswe bazita gute minote bisigura ko yarafashe nk'umunyavyaha impamvu yafashwe kujya ni yahe impamvu yafashwe kujya ni ibintu simple namutwaye ndamutwara nakubwinge ndimo n'urukundo ni nkuko nafata umugabo wawe ukamutwara ni simple yani alikuwa anaolewa Kirikou sasa kwa sababu ndisuri mwewe sio kuolewa hamna kuolewa pale ni muziki tu wewe kuja nyene ubala kuja nyene ni kuja nyene ariko mu ndirimbo mwasa n'abakundanye mu ndirimbo yari couple mu rukundo mu ndirimbo tu yari couple mu ndirimbo tu ongeza doido ikakuwa ndani tumadensi ni kwa ndoi mama doido akakuwa madoido kwa mgimi pale iko ni kudensi ndimbo igituma twakozeige ndirimbo aba DJ benshi bakunda kuvuga ngo dukora indimbo zitambika sivyo ngo twidoga baririmbyi ngo nimatuvuza kubera ngo tudakora indimbo zitambika mugabo twagerageje gukora indimbo itambika komsa bagiye aba DJ bashe kwivuza nabo nyene komsa indimbo iratambika nyomi club ego pasara minataka utuchane vesi mbili zote zani zamuri tunaenda na vesi tunaanzia kwa vesi ya Kirikou kishona niwaambie vesi ya Kirikou kare ka vesi ka Kirikou ko twamubuza ariko tuzomuronda ariko dushaka twumve ko moto umewaka jasho kibao lanitoka
hakuna matata, njoo nikupe unachotaka. Unajita Kobra umekutana na chita, misilele mama nitakulekita. On to the floor. Utajiriti Nikuminye mpaka waseme mimi so. Umuminye minye. Unajiminya sa mwenyewe. Jiminya nimemwimbia bro. Unataka kujirikita sasa? Mr. Jirikita mgenda ndimbe vesi wiwe. Ajali. Ubitahura gute nk'ubu akisema ndakurikita unajita Kobra Ni mziki bro. Nakibanzo. Biratesa. Kita mziki afu mziki isha basi. Basi kurikitana vinaendelea sasa. Vinaendelea wapi? Vinaendelea pembeni. Hamna. Okay. Twende na face yako Kobra. Nyoka mbali. Low sende mbali. Sitaki kushare wendo dali. Bonde faya mambo shwali. Seleta weka muziki. Tucheze lumba na zuki. I'm so hot like a diva. Give me that thing, my lover. Kidogo ni zaidi ya never. Up and down, up and over. Down low. Take slow. Take slow. Dance to the floor. The floor. Morning. Cameraman ya Joy umenga ari mukamude ingene atwenga sha. Umva twaririmba dutamema kamgito. Washa moto. Tunapiga nyimbo mpaka morning. Turi muri December Kobra. Ijya dirimbo ubona ko hari ikizomarira abantu canke abakunzi ba 2 muri iyi minsi mikuru tugiye kujamo. Ego vraiment indimbi tambika ndazo abantu la majorité abantu. Haraka dance mwagize muri kumwe na Kirikou n'abadanseri nyuma tugasubiremo je nagafasha cameraman mwerekane wenyine ariko je navyo bacabiruka ko njewe ndi Chris Brown reka tubahe gato ya kugira bigende bien gato ya gusa kareka dance tutie song afu tukapig tutie kwanza song yo ko utanica abantu bunyene tugakubite none ba cyam sitasanga tuteze kama manyegera mwere kukonda bikora mavibarika Shakira maloba I like it Kobra songira ryoshe akayashu karaduze wiyumvire gute kuri ingoma uri washa moto ndugu yangu kubera ko twakije umuri tureke n'imodoka ishaka itugonge nta kibasi turi washa moto wese Kobra styruka cameraman numva ngo ni Kobra ntibayigonga ahubwo barayikwepa reka tureke batatugonga reka tuguma jembe ndegera kuvayo none subirayo wari Kobra uri muri target yes Kobra mukurangiza ibintu indoto ufise mu myaka 3 y'imbere nka Kobra niya indoto ofise namamvuga misi yose niyo kugwakoraje abakobwa tugakora n'ingovu cyane hari abakobwa benshi bazi kuririmba mugabo turabadekoraje ukuntu sivyo gukora n'ingovu abakobwa turashoboye cyane hip hop meme na R&B tugakora n'ingovu Kobra mukurangiza mu byifuzo vyiwe yifuza ko yogira mariage umwaka wa kira urangoje kibazo gitumye kiragoye nuko ko vraiment nibiraja mu donc mu byifuzo kuko kuva mu myaka 2 wa mufise ufise 14 ndi ufise ngahe sinzi by'Imana navyo nzi mugabo muri umwanya sindi prête ngira nko mu myaka iri imbere akajambo kanyuma ku bakunzi bandaho TV akajambo kanyuma bakunda cyane ndakunda ngene mu supportinga ndakunda aba journaliste ngene mu supportinga yes thank you umuntu wese akoresha ashoboye mu muziki wanje merci beaucoup nkaba ndasaba kubandanya mushigikira kuko ateka ubwanyu naramwe nashika jewe kinavuga yuko muje kuri channel yanje ya YouTube ya Kobra mge subscribe mushe kuna indembo yanje ya I like her fit Kirikou muje kuri channel ya Ndaho TV mge subscribe na j'aime na commentaire. Thank you so much kuri mikoma kumona MC Andy remember kugira subscribe like share na commentaire nkuko mubizi turagera hose mukubaha amakuru aryoshe kandi turagerageza nkuko mwama mubitumye merci beaucoup muri Kobra bimamba murapeze abikora neza cyane thank you remember kugira subscribe bye